Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro yaga muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona sanzwe nteramana namwe mu kiganiro nk'iki no mu bindi biganiro bitari bike byaba ivy'iyobokamana duha ducisha kuri Ntambura Idahita TV. Mu kiganiro cejo harenganye twarabiye hamwe ibijanye n'ingene ibiharuro vyerekana ukuntu indwara y'ibungwa ry'amenyo yifashe hirya no hino kw'isi. Twarabonye yuko igiteye isibe canke igisibije ko abarwara iyo ndwara ari benshi kw'isi, baba abakuze baba n'abana, kandi ko ihitana uburyo bwinshi. Abivuza bashoboye kumenyekana muri rya shirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS, byabonekanye yuko bitwara amahera menshi cane. Abataravye ico kiganiro muze mukirabe. Uyu munsi rero nkuko twabibasezeraniye, twagomba turabire hamwe ama facteur de risque yoba atera iyo ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Mbega nibihe bikuru vyoba bishobora kuba bizana namwo iyo ndwara, vyoba bitera iyo ndwara, vyoba bituma umuntu arwara iyo ndwara yo kubungwa kw'amenyo. Twarabiye hamwe mu kiganiro c'ubuheruka. Ubu rero twagomba turabire hamwe umugwi umwe bigaragara yuko zana namwo ibishobora gutuma umuntu agwara iyo ndwara. Hanyuma kino gice tuce tukigarukiriza ngaho, tujaza tubandanya mu gice gikurikira turabire hamwe uwundi mugugira kabiri w'ibishobora gutera iyo ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Tuzoja turarabira hamwe rero kimwe canke se bike kubera yuko bidakunda ko umuntu yobimarira rimwe mu kiganiro kimwe. Usanga umuntu aciye akoresha umwanya munini ya cane, kandi murazi ku mwanya nawo ubaye muremure cane umuntu ashobora kutaronka umwanya wo kugikurikirana, kandi ugasanga ahomvye inyigisho nzima zari kumugirira akamaro. Rero uyu munsi twagomba turabire hamwe ikintu cerekana yuko iyi ndwara ishobora gutegwa cane ku bantu benshi n'ibyo umuntu afungura canke ukuntu umuntu afungura. Uko umuntu afungura canke ibyo umuntu afungura birabigiramwo uruhara kugira ngo umuntu abe yorwara iyi ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Twavuze ko mu gifaransa yitwa la carie dentaire. Ni gute rero ibyo umuntu afungura bishobora gutuma canke se bishobora kuzana namwo iyi ndwara yo kubungwa amenyo? Mu bisanzwe ngo imfungurwa umuntu afungura zigwiriyemwo isukari. Iyo umuntu afungura ibigwiriyemwo isukari, ivyo bintu ngo bica rero vyorohereza cane iyi ndwara kugira ngo umuntu ayigware, kubera yuko ibyo tuvuga ngo ni amabakteri yo mu kanwa. Habaho amabakteri meza, novuga ngo agize flore, novuga ngo bikale yo mu kanwa. Hanyuma izo bakteri zikaba ari bakteri novuga ngo kumbure nziza, zitagira zidatera indwara. Ariko mugabo rero ngo iyo umuntu akunda kurya imfungurwa, kwihereza gufungura imfungurwa zigwiriyemwo amasukari, ngo ayo mabakteri yo mu kanwa rero ngo nayo aca agira novuga ngo yihereza kuri vya bisukari, vya bintu biguriyemwo isukari umuntu yafunguye. Hanyuma rero ngo bigaca bikrea rero novuga ngo bigaproduiza novuga ngo amaside. Ya mabakteri yo mu kanwa ahuye na ya masukari umuntu agira afungura, hacabaho rero production des acides. Ayo maside rero ngo niyo aca hindukira akataka, agatera, akabangamira icyo tuvuga ngo ni émail de dents. Émail de dents ni novuga ngo
kiriya gishitsi c'iryinyo, iriya parti yo mwimerero ry'iryinyo, niko novuga ko ngira ngo munyemere mvuge gutyo. Hanyuma rero hagaca habaho rero ibijanye rero no kubungwa kw'amenyo bizananye muri iyo nzira. Ni ukuvuga rero vyumvikana yuko ivyo umuntu afungura bigwiriyemwo isukari, bishoboka yuko rero ya sukari ica yiherezwa cyangwa se yifashishwa na ya mabakiteri yo mu kanwa. Ayo mabakiteri yo mu kanwa rero agaca nayo ahingura amaside. Ayo maside rero niyo aca ahindukira akagirane agakwega akarambaraye kuri ya menyo yacu, cyane cyane ca gihimba c'iryinyo, novuga ngo mwimerero ry'iryinyo hariya kumbure ryacu, iryinyo ryacu. Hanyuma kandi muri iyi njano nyene, muri iyi ntumbero y'ivyo umuntu afungura, hari ivyo bita ngo ni grignotage. Grignotage ni kwa kuntu umuntu novuga ngo aguma ajya hafi na hafi utwabo imbohana, tuvuge ngo kuryagagura basi, kujya hafi na hafi, akantu kose ubonye ugacurya, akantu kose ubonye ugacurya. Iyo ngo umuntu adafungura mu biringo bikuru bikuru bisanzwe bizwi, hanyuma ngo ahubwo ugasanga azarya akantu gato gatabonye, agasuka utabonye agatererayo, akagora abonye agaturitsa, utuntu twose abonye, akajumbo, utuntu nyene novuga ngo udushokora, imbombo, iki kurya utuntu twinshi hafi na hafi, ugasanga umuntu novuga ngo ntafise amasaha yo gufungura. Muri ico gihe ngo navyo birashobora gutuma umuntu agirane agwara iyi ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Ngo na cane cane rero iyo uko kuryagagura, uko kurya hafi na hafi, kurya kenshi ku munsi, ubuntu buto butakumanye kose urya, ngo mu gihe utwo tuntu ari utuntu ngo tugwiriyemwo isukari canke ngo ari ibinyobwa birimwo isukari, murabona nk'ibi vy'amaji vyagwiriye, za Furusana, za Marte, za Energy, za Embe, ngira ngo hariho n'izindi nyinshi, za Marakuja, ibintu nyene nk'ivyo. Abari hirya no hino hari izindi zitwa andi mazina kumbure bivanye n'amahinguriro aba hari, mugabo ibintu vyose vy'amaji birimwo isukari. Umuntu rero akunda kuzarabinywa cane hafi na hafi, canke ajya ibintu birimwo amasukari, ya mabenye, ya mashokora, za mbombo, ya magaton, ibiki n'ibiki. Ivyo bintu rero ngo biragize nte, birashobora gutuma habaho rero novuga ngo ico kibazo c'ibungwa ry'amenyo. Kubera iki? Muri ico gihe ngo umuntu aguma bijya, biraheza ngo bigatuma ngo novuga ngo aya mate yacu umuntu agira ashobora kurepara amadega yari gutegwa n'ivyo umuntu yariye. Kubera ko aguma ajya hafi na hafi rero ngo birahungabanya ingene mu kanwa hasanzwe ashobora kugira ante, novuga ngo kwigwanako no kuburizamwo ivyo bisigarira vya twa tuntu umuntu aguma ajya hafi na hafi, kubera yuko ajya mate adashobora kugira ante kurepara amadega ivyo umuntu yafunguye. Nibaza ko kumbure ngira ngo ngaho vyumvikana, ariko mugabo mwumvemwo neza yuko iyo umuntu ajya ibiringo, dufate nko mu gatondo, saa sita mw'ijoro, tuzobibona mu kiganiro c'ubuzokurikira mu vy'umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo agwanye iyi ntuzeye. Tuzobona yuko hakenerwamwo brossage, kubrosa amenyo yacu. Hanyuma tuzobonamwo yuko rero n'imiburiburi umuntu adakwiye kwibrosa akari munsi y'incuro zibiri. Tuzobiraba sino ndabigirako, ariko ngomba kwerekana yuko iyo umuntu akunda kuguma azarya akabonye kose, ntibikunda yuko acaza aribrosa buri gihe cyose agize akantu afunguye. Mugabo umuntu yabipanze neza akarya canke agafungura ibiringo bikuru bikuru mu gatondo, saa sita mw'ijoro, birakunda yuko ashobora kwibrosa n'imiburiburi basi kabiri canke gatatu ku munsi buri gihe ahejeje gufungura. Mugabo nimba uyu muntu aguma afungura akantu kose abonye atererayo, akantu kose abonye atererayo, bica bituma rero muri twa tuntu yariye, muri vya binyobwa yanyoye, hariho udusigarira tw'ivyo yariye dusigara twihomye ku menyo. Utwo tuntu rero niko tuca duhindukira tugahinduka yama ntuze yama acide twavuga, hanyuma hagaca havamwo vya bindi novuga ngo vyihoma ku menyo, tuvuga ngo ni tartre mu gifaransa. Hanyuma bijya rero n'ivyo biba birimwo novuga ngo ubumara biba bifise ingaruka mbi ku menyo, ya menyo yacu agaca bungwa, ya menyo yacu agaca atakaza ubushobozi bwo kugira bwo kuresista, kubera yuko umuntu
vya bindi vyihoma kuri y'amenyo akabimarana umwanya bica bituma y'amenyo agira y'amenyo abungwa. Ariko burya umuntu yariye ibiri mu isukari hanyuma agaca yibrosa, urumva ko atabisigarira bisigara hari hagati y'amenyo bica biheza bikagenda neza. None rero bakunzi ba kino kiganiro, ni hano tugomba tugarukiriza kino kiganiro cacu. Murumvise neza yuko ivyo umuntu afungura n'uburyo umuntu afungura bishobora gutuma uyu muntu agwara iyi ngwara yo kubungwa amenyo. Mbega none wewe wisuzumye ukaraba neza, uri mu bantu bakunda kurya ibintu biri mu isukari cane, uri mu bantu bakunda kurya umwanya wari wo wose akariko kose, urabe neza yuko rero woba utari muri uno mugwi w'abantu bashobora kuba bogwara vyoroshe vyihuse vuba cane indwara yo kubungwa kw'amenyo. Tuzorabira hamwe rero n'ibindi bishobora gutuma umuntu yogwara iyi ngwara yo kubungwa amenyo, kugira ngo bikunde umuntu amenye rero ico azokwirinda n'ingene yovyifatamwe. Mu biganiro bizokurikira tuzobirabira hamwe. Mwagize neza kudukurikirana. Jewe Janvier Manirambona rero natramishije kino kiganiro. Aha niho ndabikebanuriye, tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Ni agahwane.